Amaze gukunda ufise aba ex banga babiri ko ari benshi ndazi nawe kubarenza nk'ubu uye bishitse ugahura n'Imana hagati y'umugabo n'umwana mva yisaba iki bose ndabashaka ubanza kuhisaba umugabo oya bose ndabashaka mugabo urumva ko ava ko ndamuronka umwana aya nakinze tu ubanza gusaba umugabo vyemere kugira uronka umwana yego basi Isaac TV ho Hello abakunzi ba Isaac TV muraba mumeze neza je ndashima Imana ariko murumva yuko akaju katameze neza muraza kunyihangana sinzi ko nasaraye canke ryabaye rinini nkuko mubibona ni kimwe ku kindi kuri micro mucho centre la talita behind camera Juma Jokes namusi dufise umutumire nitwa K-Back bamwe baramuzi abandi ntibamuzi nico gituma ari ngaha kugira ngo ashobore kubibwira K-Back ni sawa yego umeze neza umeze neza cyane uri ready yego muri kimwe ku kindi je navyo kimwe ku kindi ramutse abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane yeah ava yuko dutangura nubuhe mukino uzi gukina wabana kera nakinye myinshi cyane uwo tugira uwutsindwa atangura oya baca batangura kumubaza gira proposa kam shana kinye myinshi cyane urazi pierre papier ciseaux awansi jenzi yo mu Kirundi bavuga gute uvuge yuzi uvuge mu Gifaransa ndabishobora pierre papier ciseaux urumva ni ngize cyane ibuye papier ni gutya ciseaux sawa donc ibuye nk'ubu turagira pierre papier uture kuri icyo ushaka wewe nk'ubu ngize ciseaux irakata papier umva mba ndagutsinze gusa urumva pierre irabinesha byose irashaka kudoda umukasi ibuye ikindi oya mugu urupapuro urashaka gukuvra pierre nuko rero twagiye pierre oya ni gatatu pierre papier ciseaux ntango wankase nakundi rero ntangure kubaza cyangwa umbaze takubaza ava ko dutangura kwanza nta kibazo wagize ukimbona canke ndazi aya cyo nta kibazo nagize nk'iko bonje ndafise ikibazo nagize nkibona kwanza indirimbo yawe ukuntu mwakoranye na Kidumu indirimbo wa Karamata byoba byagenze gute antiko warisovye cyane byagenze gute aya abantu bose kandi hari n'abandi bantu baba baririmba indirimbo nyinshi babifuza gukorana ugasanga ntibabironse numva ibintu byose mu Kirundi baravuze yuko ukuri guherera mu kuyaga twabanje kuyaga ntibisigure ko ukuyaga kwanje ko ari kwisopa aya sinisofi antiko gusaba bamuhaye amahera atari make aya kibazo cy'amafaranga ntikirimo twakoresheje ibiganiro bitajyanye n'amafaranga yego gutahura umuntu kumva icyo ugiye kubwira umuntu ja nko kubwira urumva iyo umuntu mubwiye ati ndashaka ko dukora aka kazi mugabo ejo kazoduha amafaranga yego donc basi mwaravuganye yuko utomuha aya ibyo nabyo twavuganye anti kuramushimira Kidumu nuvuga ko ndamukengurukira cyane bivuye ku mutima kandi gufasha yakoze kuri jewe ntaza gukora kuri jewe aza gukora no ku bandi papa Kidumu antuka arakumva dutangure n'ibibazo rero byacu ikibazo cya mbere fise kuva ejo mu ijoro cyangwa uno munsi mu gatondo nabahe bantu bazwi mbari ngaha mu Burundi cyangwa ku isi yose bazwi mwavuganye mwacatinze kuri telefone bisaba ko ndabavuga amazina ko ndabavuga amazina bazwi kameme ndibaza ko abarundi benshi baba bamuzembe data twavuganye mu gitondo twavuganye Spox twavuganye n'undi mu
kiri umwe gutya ntashobora kurirwa ndavuga izina ndavuga mu gitondo twavuganye na Sabonnez w'Imuyinga Sabonnez kamara amagambo ni wowe uramukiwe rero ikibazo cyawe cya mbere ikibazo nshaka kukubaza nk'ubu uye bishitse ugahura n'Imana hagati y'umugabo n'umwana mva yisaba iki yisaba iki kandi arashobora kuronka umwana utarose umugabo ufite umugabo rero umwana ashobora kuboneka ariko ufite umwana umugabo ntacyo aboneka urumva ko yisaba umugabo rero bon byose ubu bishaka umugabo navuze ko yisaba kimwe kwanza umviriza sha that's kwiheruka kurema kuri Adamu na Imana iheruka kurema kuri Adamu na Eva donc umwana ni nkuko wovuga ati utoshika kuri escalier ya gatatu utaciye ku ya mbere donc ubanza umugabo hama umugabo akaguha umwana bibafasha urumva rero uhitamo umugabo kwanza imbere ya byose bon nta kimwe nohitamwo bose ndabashaka ubanza kuhisaba umugabo bose ndabashaka mugabo urumva ko ava ko ndamuronka umwana ariko ari umugabo nagutinze tu ubanza gusaba umugabo vyemere kugira uronka umwana yego basi ikibazo canje kigira kabiri nihe karite imwe na defo uyiziko uziko ufise karite tukativira mu kintu nubwo abandi batubabona ko ari karite cyangwa n'abandi batubabona ko ari defo kuvuga ati nka back ndazi ko ari karite cyangwa ndazi ko ari defo kuri jewe je ikintu nizi ko karite je mfise ico nzi nizi ko nuko inzi kuganira n'abantu iyo ni karite ya mbere nizi ko gira i defo nayo mfise defo mfise ndaganira n'abantu mugo sinkunda nevi nkunda tuganira ibihera hama bandanye bon nukunda umuntu mugira ibiyago birebire oya iyo si defo iyo ni defo nene mbwira yindi wizi ko niba ari ku mubiri niba ari ku mubiri vuga ati niho utikunda basi aho ntikunda kuri je ntanahame kubera ko byose ndabifise ibisabwa byose ndabikunda ariko ugasanga ntibikunda ndikunda hose bon twageye rero ni uramukika ni je ndamukira yego cyo kabiri kanda kunyarukisa hajya ayo umaze gukundana uramaze gukundana cyangwa uri mu rukundo amaze gukunda ufise aba ex banga babiri ko ari benshi yego nyene urumva byarashitsa ndazi nawe kubarenza turabandanya ikibazo cya gatatu ukimbona cyangwa ukinyumva ni kihe kintu wanyankiye cyangwa wankundiye nkikubona ikintu cya mbere gusa nanje kwibaza cyangwa ukinyumva kuko twabanje kuvugana ava yuko mbona ikintu cya mbere nagukundiye cyangwa ntagukundiye ikintu cya mbere ntagukundiye ni ukubera ko utaruzi indirimbo zanje nzi indirimbo zawe kandi uri umujournaliste ivyo bintu mva bibaho bivana wewe na sansubiya je ndumva ni normal iki ni ikintu cya mbere nakwangira si normal kubera ko igihe cyose mwama muduhamagarira kuja kuraba ivyo turaba vyo ku ma internet gute none wewe ni wewe nyene warubuze kuba ubuza akazi ka K-Bag ndakundiye kuri kurambaza ibibazo byoroshe sawa rero kiwe ikibazo canje cya gatatu ndakubaza ikibazo cya gatatu iyo bavuze ngo akaramata mu kirundi kuko usanzwe uri umurundi kazi bisigurika akaramata ndibaza ni ikintu infinite ikonovuga mu kirundi
akaramata n'akaramata nyene bivuge mu kirundi none ico deja ni kirundi bumva ndabivuga mu kirundi gute vuga ico bisigura utange murakuba jeti akaramata bisigura iki mu kirundi akaramata ni kintu kiramba gushika gupfa asa n'uwagerageje mugabo oya nuko nyene gushika gupfa donc atari urupfu nta kindi kintu coza gitandukanye ico kintu ikibazo canje kiga kane niwe mustar umaze kurota w'icamamare ndavuga muri Afrika canke kwisi yose umaze kurota muriko murakorana igikoko je umustar niba mvuga ngo umuririmbyi gusa uwundi muntu w'umustar nimba ari business nimba ari cinema iki umuntu mvuga ati jya muntu dukoranya akantu kweri canke ndamume maze kurota njyanye canke awo mu vyumviro vyanje tu hari barota baryamye nandi barota bariko baratambuka kari benshi maze kurota ndiko ndatambuka kweri kweri babiri wa je ndamaze kuba mfise indoto nyene reka ndizoshika yuko one day nzokora collabo na Bruce Melody. Bruce Melody? Yego. Yeah. Urafise contact muravugana canke uracyaraba comment faire? No mu gitondo twavuganye. Wase kumutubwira kandi nakubajije ahantu bizamamare. Navuganye. Nahereye iwacu. Okay. Uwundi? Okay, nimesh. Nuyo kwanza niwe numva ko muri je wari bien. Undi sindamurota ngirazoza izindi oya wavuze ngo ni benshi mumaze kwiyumvira ni benshi mugabo hari igihe ushobora kurota ukazusanga indoto wazibagiye mugabo iyi niyo mfise ntibagiye ni uramukiwe rero nkibazo cyakane cyakane hagati mu ex wawe yagohevye n'umupolisi yigeze kugukubita ikofi mu bantu muri abo babiri wumva ubabarira nde uwamevye n'umupolisi amwisikofi mbibarabara umupolisi naringize iki ashobora kuba atakaranga muntu wari ufise yayigusavye ukamwisha uko bitari canke utavyumvise ambo yoba yampevye kubera ko namudekoneye canke yara ni umu ex wawe gusa cyo mwapfuye naco nobabarira nde hagati y'umupolisi n'umu ex wawe ubabarira nde meze uko nsanzwe meze ndababarira tavuze umwe si bose bose nakubajije umwe bose nobababarira ariko uwoba uhitamo umwe ku bantu ubikwiriye n'umupolisi yankubise ikofi kuko ndeja naye mu makosa kandi nimba yarakubarira abo basaka yari yashapfuye cyangwa inzu ari mwinshi okay mugabo bose nobabarira mbaza naco ikibazo canje rero mu nduru swate z'impene z'inka canke isoni y'imodoka donc ibintu bizwira canke bigira niyihe uzi uco kivuga nimba ari inka urazi ukuntu ivuga canke impene canke iki yego byose ndabizi byose urabizi tuvuge nk'inka inzi ku inka urazi kuvuga urazi kuvuga koba uko ntivuga sino bisubiramo mugabo ndashaka kubitandukanya n'impene n'imodoka ndavyumvise vuga mw'ivyo uzi rero ico wumva ucokorera gusubiramo ico ntushobora gusubiramo imodoka vuga twumve bi imodoka ivuga uko breve ivuga gute oya je nakubajije kandi ntibazo utegerezwa ivuga ngo pip 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 bigize ivuga igisoni iriko iragenda ushaka none mvuga iriko iragenda iravuga impene iriko iragenda iravuga irabiri sasa nanje wambaje igisoni isoni nakubajije wavuze imodoka isoni y'imodoka ukuntu ivuga imodoka zivuga kwinshi vuga rero ukunda kandi uzi kwivuga pesha nkunda brand ukuntu rivuga brand kwa kwifisa amajwi menshi hari nayo ntasubira rero ayuzi si moto ariko sawa niramukiwe rero
je ikibazo canje na mfise nkuko musanzwe muri aba journaliste yo muriko murabaza canke muriko muravuga muhimiriza abanyagihugu kuvuga ngo muze mugire subscribe. Eske subscribe gisigura iki mu Kirundi kugira abarundi bose bumve subscribe carico? Bon, subscribe canke Sabonnez mu Gifaransa hariho amaterme nko kubwira ngo mitochondrie. Ngo? Mitochondrie. Mitochondrie je na Gifaransa. Ndikunda guha nk'abantu bize biology bace bavyumva. Donc naga parti kamwe kari muri cellule. Nko kubwira ushaka ukavuga ushaka ukadefinisa ariko ntushaka kuvuga exactement ariko mu Kirundi ushaka gutahura Sabonnez ni nko kugira iki canke subscribe tuvuge kuko aya machannel yacu ya YouTube canke n'ahandi. Iyo uvuze Sabonnez donc ni kunkurikirana. Nkurikirana canke ni kwiyandikisha canke nuku bon nk'ahantu hari ngo dufate nko muri piscine ushaka kuyisubscribing kugira ngo ukavuga ati je ndiyabonesheje nk'uguhetse kwezi kose nzoza ndaza nkabaye amafaranga ndira nkazi imisi yose uko shaka uko kwezi mpaka kose. Sasa rero no kwiyandikisha donc ni nko yego ni nko kwiyandikisha. Si nko kwiyandikisha. None wiyandikishije ariko barabona izina ryawe. Urumva erega ni nko kwiyandikisha basi ni kugira ngo ibintu byose nkoze uzubimenya umenya ati yagize iki byagenze gute donc ukaba washimye ibikorwa byanje ukabi. Iyo wiyandikishije muri Leon canke muri Smart barungitse message barungikira bose uba wiyandikishije. Sasa rero iyo utiyandikishije ijya message ntigushikira. Donc ni kwiyandikisha eko nuko nyandikisha canke kunkurikirana byose byenye biravugika. Sa oya kwiyandikisha no gukurikirana ni kimwe. Eko ikibazo canje ca nyuma muri music yawe uravye aho uvuye naho ugeze naho ushaka gushika nko mu myaka 5 iri imbere canke 10 uzoba wasitse he muri music yawe uzoba wanahinduye iki? Kuri jewe nuko umuntu imbere atabazi ukuntu bimeze ivyo utegura muri jewe Imana inshoboje ivyo nifuza ko byukuri izina ryanje ryo bariri ku yindi nyenyeri y'amasonga 5 dans 5 étoiles. Yego K-back yariho yanditse ukuvuga guhindura naco kuri jewe ico nshaka guhindura guhindura gute la urashobora kubona ati je muri music nimba ari mu Burundi canke mu bindi bihugu hari ibintu biteko bigenda neza je shitse kure no hindura ibinimi ikintu cyambere saba ikintu je nsaba Imana kwanza no kumpa kuramba hama iyo nyenyeri yoje muri jewe ndazi yuko nzoyandikisha kandi byose kuri jewe muri music yanje mu byo nkora rega nturi muri monde yawe nyine si jeje nyene mugabo nkorana n'abandi kandi sindi muhiganwa n'umuntu aya je sindi muhiganwa n'umuntu ndiko nkora music nk'akazi kuko akazi nkora je sindi ndaguhiganwa n'umuntu hariho n'abantu baguhaye terrain nta numwe nawe uzoha terrain basi nta kintu kimwe wumva atari kuri wewe ku bandi ukora muri music kumatera ushatse kuvuga iki kuguha press niba hari umuntu ya ntakidumu je mvuga ko yaguhaye terrain peu importe ivyo mwavuganye mugambo nako yaguhaye terrain mu kibuga narisanzwe ndimo narisanzwe ndi muri terrain ahubwo gusa mvuga ati yampaye pass none nicyo kimwe nanje nzotanga ipasi kuzoza kuyinsaba kuzo yinsaba nzoyimuha sinzoyimwe kuko nanje yo nahawe ntushobora kubona abandi bantu kuvuga ati reka ndabafashe iki none nanje batayenze kubigusaba gushika no kuri uno munsi ndacafasha ikibazo cyanje ndashaka ndakubaze kwanza usengera mu dini yawe idini ndumbagize idini birangora ndi umukristo ikibazo cyanje nagoma ndakubaze ni ikihe gisabisho amadini yose ahurira
mugabo nibaza ko ari dawe wa twese wagitoye ncenye je ndakazi ariko rero jewe uranjanye kubera ko wambwiye yuko wambwiye ngo nakubagije ibibazo byoroshe akandi kabazo kanyuma sanje ibibazo nateguye byarangiye baza naco ako kandi bufise amakomine angahe amakomine ha aho rero ngaho oye basha nabibonye ryari wibuka sha ni mu madesa konde kabisa ukangoni nganangahe en fait rero ngaho muri kimwe kindi nta grille de correction n'abaturabi ico twabeshe baratubwiye so reka ndagushimire cyane rero K-Back ndabashimiye cyane kuba mwanumiye muri ishimwe abakunzi ba Isaac TV iki rero cyari kimwe kindi nkuko mubibona umusore K-Back mumukurikirane ku channel yiwe ya YouTube ni K-Back n'ahandi hose ntama muranyihanganira murumva ijwi si heza murabona ko ntari muri modi ko nari muri modi hama nkuko mubibona kuri mikoro ya Muco Centre la behind camera Juma Jokes je vous aime beaucoup Isaac TV. Oh.